Ikiringo c'amezi abiri ni kuvuga gushika igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2024 nico catanzwe kugira amaferabeto adakwije ibisabwa aba yavuye ku masoko nk'uko bimenyeshwa n'uburongoye ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge BBN Professeur Sindayikengera Severin. Amaferabeto mwarabikurikiranye gose nayo nyene twari twahagaritse amakamyo atari make yamaze umwanya munini ikobero kuko igikorwa cyo gusuzuma izo ferabeto twari twagitanguye itariki 2 z'ukumunani. Twari tumaze kugira echantillonnage zishika hafi 60. Muri izo echantillonnage nyinshi zari zimeze neza, ariko harimwo izababa 15 zitari zikwije ivyangombwa nizo twari twahagaritse. Bivuye ku mvo nyinshi mwarabikurikiranye, Leta yaratanze ikigongwe gushika itariki 1 y'ukwezi kwa mbere 2024. Sindayikengera Severin abandanya amenyesha ko n'ibindi bikoresho vyo kubaka bigiye gusuzumwa. Aba bantu baza bazana ibintu vyo kudandaza twarabonye yuko koko ibintu rusangi, ineza rusangi ndirabanyura, kuko beshi usanga bishakira kugironkera amafaranga bakibagira le bien public. Ibi bintu vyo gukontrola ubuziranenge nta tariki yo gutangura, nta tariki yo guhereza, no kwama umuntu abizi. Iyo ugiye mu rudandazwa ukaba utubashe amategeko y'ubuziranenge uba witeguriye guhomba. Mwomenya ko bimwe mu bituma ibidandazwa vyo mu Burundi bitaja mu makungu ari uko biba bidakwije ibisabwa.